Bakunzi ba Cedric Media, mwiriwe neza, mwiriwe amahoro, tena twe twiriwe amahoro, ako nizere ko muherereye hose ko muri amahoro. Nagomba mfate kano kanya tuyage ku nkuru y'abarundi bafatiwe mu gisagara ca Nairobi bacuruza gahawa, bongera bacuruza injugu, crips, ibisuguti, kumvo zuko bariko bakoresha ubushashe butemewe n'amategeko bwabujije gukoresha mu gisagara ca Nairobi. Niko gufatwa n'ubujejwe isuku mu gisagara ca Nairobi. Kandabahe inkuru yose ukuntu vyagiye biragenda. Kuko kizira gukoresha amajwi y'undi muntu ku rubuga rwa YouTube. Nandi nako bashiramo amajwi mukumviriza ivyakarababarira. Hariho baturotse barahunga basiga n'ibintu vyabo, agahawa n'amandazi hamwe na crips. Rero aho vyakabereye niko guca afata ahamagara imodoka kugira ngo abatera ubwoba, ariko kubw'ubwo abarundi ari abantu barezwe, ari abantu bagira ku mico, ari abantu bafise indero, ari abantu basonera umuntu abasumba. Abarundi baratekereza kuko akibafata bari bafise ubushashe bumwe bwera bwabujijwe gukoreshwa mu gisagara ca Nairobi. Nko guca bahongera akabaha izindi mpanuro ababwira ati reka kuza muraza kugurisha hagati mu gisagara, mugende mugurishe mu masoko ahantu nyene hateranira abantu bashobora gukorerwa isuku. Aho vyakabereye arababwira ati ndabarakwiye ko namwe muri abana b'abahungu muriko murarondera. Ariko muri byo byose jewe icanjoye nuko umugabo asanzwe ari umuntu w'umutima mwiza, ari umuntu yitaho abandi. Aranahivura n'abasaba ati bazizana nimero z'uwabakiriye ndamuhamagare ndamubwire ko mwafashwe kugira ngo azimenye yabaronderera. Ariko kubw'umutima w'ubuvyeyi nukuri yabarekuye. Abana nabaha n'impanuro nimba arabumva bumvise, ariko reka dushire mu maboko y'Imana ibizokurikira, kuko yabahaye indwi imwe asubiye kubafata yuko azobafata babatwara indani mu gasho. Ariko naho biruko Imana ishimwe ko babarekuye, akabareka bakaguma bidegemvya bakabandanya n'imirimo, kandi Imana imuhezagire kuko yabarekuye n'ibintu vyabo vyose bagenda babitwaye babandanya imirimo yabo ya misi yose. Ariko abakundisho yuko adasubira kubabona bagurishiriza ahantu hari uruja n'uruja rw'abantu mu gisagara ca Nairobi. Kumva zuko iyo bagurishije basiga bataye burya butambara bwa plastike, burya bushashe batekeramo ivyema, burya bushashe batekeramo crips, ubusuguti, ari bwo nyene bwabujijwe gukoreshwa mu gisagara ca Nairobi. Niyo mpamvu namushimira tukamukeza kubw'umutima w'ubuntu yaberetse, kubw'urukundo, kuko si uwo ari we wose bashobora kubikora, si uwo ari we wose babafata akabarekura atanigisabwe, akabarekura bakagenda akanabaha n'uburenganzira bwo kubandanya. Ariko naho biruko Imana ishimwe ko babarekuye, akabareka bakaguma bidegemvya bakabandanya n'imirimo, kandi Imana imuhezagire kuko yabarekuye n'ibintu vyabo vyose bagenda babitwaye babandanya imirimo yabo ya misi yose. Ariko abakundisho yuko adasubira kubabona bagurishiriza ahantu hari uruja n'uruja rw'abantu mu gisagara ca Nairobi. Kumva zuko iyo bagurishije basiga bataye burya butambara bwa plastike, burya bushashe batekeramo ivyema, burya bushashe batekeramo crips, ubusuguti, ari bwo nyene bwabujijwe gukoreshwa mu gisagara ca Nairobi. Niyo mpamvu namushimira tukamukeza kubw'umutima w'ubuntu yaberetse, kubw'urukundo, kuko si uwo ari we wose bashobora kubikora, si uwo ari we wose babafata akabarekura atanigisabwe, akabarekura bakagenda akanabaha n'uburenganzira bwo kubandanya bakora.
kuko akibafata bari bafise ubushashe bumwe bwera bwabujijwe gukoreshwa mu gisagara ca Nairobi. Nko guca bahongera akabaha izindi mpanuro ababwira ati reka kuza muraza kugurisha hagati mu gisagara, mugende mugurishe mu masoko ahantu nyene hateranira abantu bashobora gukorerwa isuku. Aho vyakabereye arababwira ati ndabarakwiye ko namwe muri abana b'abahungu muriko murarondera. Ariko muri byo byose jewe icanryoheye nuko uwo mugabo asanzwe ari umuntu w'umutima mwiza, ari umuntu yitaho abandi, aranahivura n'abasaba ati bazizane nimero z'uwabakiriye ndamuhamagare ndamubwire ko mwafashwe kugira ngo azimenye iyo abaronderera. Ariko kubw'umutima w'ubuvyeyi nukuri yabarekuye. Abana arabaha n'impanuro nimba arabumva bumvise, ariko reka dushire mu maboko y'Imana ibizokurikira, kuko yabahaye indwi imwe asubiye kubafata yuko azobafata babatwara indani mu gasho.